Yeah, welcome again to Destiny Matters. We are glad to be here streaming live wherever you're joining us. Welcome. This is Destiny Matters. Nuko waruja mu misa bakubwira yuko tuzoja mu ijuru kandi nawe ukavyizera. Ariko iryo juru agiyumvira ko hagira ibintu byinshi bigusiga. Ukagira naho uvuga uti reka hashijuru rirabaho. Hari ibintu rero bigusiga. Mu misi heze narababwiye yuko nzobaha intahe y'umuntu w'umupasiteri mugabo yabaye umupasiteri avuye mu ijuru yarapfuye hanyuma twongera agaruka ku isi. Rero ntitwoshobora kumenya ibintu byo mu ijuru tutabibwiwe n'uwashitseyo. Umuntu wese yizera Imana, umuntu wese aja mu misa, umuntu wese aja gusenga bizera yuko yizera n'ijuru. Iki cigwa rero mugitegere neza gipoperanirijemwo ivyigwa byinshi. Uza gusanga harimwo medicine bijanye n'amagara, uza gusanga harimwo bijanye na psychologie, étude du comportement, mbega aha turaza kubonamwo icigwa ca philosophie morale. Philosophie morale objet yayo ni yahe? L'objet de la philosophie morale c'est l'étude du bien et du mal, du juste et de l'injuste. C'est l'étude de la conduite humaine en général. Iki cigwa twebwe kuri kaminuza twacigishijwe n'umuvicaire general. No kuvuga ngo ni cigwa cikibi n'iciza. Cukuri voilà nikitarukuri. Ni cigwa c'ukuntu umuntu yo kwitwara muri rusange. Voilà turaza kuraba theology. Theology naco ni cigwa kijanye n'ivy'Imana. Turaza kuraba n'ikindi citwa teleology. Teleology ni cigwa kijanye n'intumbero y'ubuzima bw'umuntu ngaha kw'isi, co bita le destin. Tuza gusangamwo n'icigwa ca philosophie de l'homme. Ni cigwa donc c'est l'étude de l'homme, ni cigwa c'umuntu. Kiratandukanye na philosophie morale. Iki ni cigwa cerekana ubusabane buri hagati y'umubiri, umushaha hamwe n'impwemu. Iki cigwa mubona kiragoye gutandukanya ivyo bintu bitatu, uza kubitahurira muri iki cigwa. Uza gusangamwo n'ikindi ca physique. Physique, c'est l'étude du monde matériel et des lois qui le gouvernent. Physique ni cigwa cerekana ibintu dukora ku ibintu, tubonesha amaso, ibintu bishitse, ibintu biharurika. Ariko turaza gusangamwo n'ikindi cigwa citwa la métaphysique. La métaphysique ni ishami rya philosophie. Ni cigwa c'ibintu twiyumvira bikadusiga. Hariho ijuru, okay, nibiki biri mu ijuru, ivyo murumva yuko bidusiga biraturengera ubwenge. Ariko ivyo bintu tuba tutazi si ukuvuga yuko bitabaho, birabaho. Nuko rero murumva yuko iki cigwa gitekeyemwo ivyigwa vyinshi, umuntu aza kugikurikirana neza, araza gutahura n'inyandiko zanditse mu ijambo ry'Imana. Hari igihe batubwira ijambo ry'Imana tukibura. Ariko uza gushutahura nuko umuntu akwiye kwigenza kugira ngo igihe kimwe ntazotsindwe n'urubanza. Ivyo wahora ukekeranya rero canke ivyo wahora ubwiga ukumva ni umugani, uza gutahura yuko bibaho. Uwo mugore aza gushinga intahe yapfuye afise imyaka 22 acaragaruka kw'isi. Ubu ni umupasiteri aba mu gihugu ca Canada mu gisagara bita Toronto. Igikuru ca vyose catumye dutegura iki cigwa nakibabwiye ni ukugira ngo umuntu wese ashobore kumenya yuko hari intumbero kanaka, hari misiyo kanaka Imana yamuremeye kugira ngo azoshitse ngaha kw'isi. Muraza kumva ukuntu naho yakorera Imana atari bwamenye intumbero yiwe ngaha kw'isi.
mugabo amaze gushika mu ijuru hanyuma bakamusubiza inyuma yagarutse afise intumbero. Kumbure hariho abantu usanga barindiriye kumenya intumbero y'ubuzima bwabo ari uko babanje gupfa. Hariho abamenya intumbero y'ubuzima bwabo babanje kugira accident, abandi nabo bakabanza kuja muri koma, abandi nabo bagapfa no gupfa. Murumva yuko yapfuye akayimenya ari uko yabanje gupfa. Iki kizoba ari cigwa nteguro y'icigwa tuzobakorera c'ukuntu umuntu wese yomenya intumbero y'ubuzima bwiwe. Upfuye utakoze ico Imana yakurungikiye ngaha kw'isi, murumva yuko bidaheza ngo bikorohere. This is a story of a near-death experience of a woman who went to heaven. True story, evidence is there, and she came back on earth with a message. Ati iyi ni inkuru y'umugore yapfuye araja mu ijuru hanyuma aragaruka. Atagarutse yagarutse afise ubutumwa, yagarutse afise intumbero y'ivyo ategerezwa gukora. Aida Nakasuja Nsereko agiye kutubwira uko yagiye mu ijuru nuko yagarutse. Ivyo vyose agenda kwitubwira. Ibi bintu vy'ijuru ni ivy'ukuri. Ushobora kuba utavyiyumvira ko mugabo ukubaho koko biriho. Uko woba wiyumvira kose hariho aho twavuye kandi hariho naho tuzoja. Reka rero twakire Pastor Aida. Murakoze cyane Pastor. Imana ikuduhera umugisha Pastor Aida. Turagushimiye ko washoboye kuza hano. Ramutsa abariko baradukurikirana. Mwese abariko baraturaba. Jewe nitwa Pastor Aida. Ndanezerewe no kuba ndi ngaha muri iyi studio yi televiziyo. Mwese muriko muradukurikirana ndabaramukije mu izina rya Yesu. Pastor, mu mwaka w'ibihumbi 2006 byagenze gute? Ico gihe jewe nari nkomeye, ntaco nari nabaye. Narapfuye rero hanyuma ndaja mu ijuru. Byagenze gute? Tubwire neza. Jewe nakorera muri saro, narazindutse kandi ubuzima bwanje bwari ubwo gusenga. Narara ku bicaniro nsenga, mu gitondo nkavayo nkaja ku kazi. No kuri uwo munsi rero niko nari nabikoze. Hari ku munsi wa kane zindukira muri saro nkuko nahora ndabikora, ntangura akazi. Akazi kanje karaho gutegura abageni. Mwiyo ndwi nari mfise abakiriya benshi kandi narakora neza. Nari mfise abakiriya benshi. Uwo munsi nari mfise impuzu zo gukura mu mashini. Mfise abageni mperako kuwa kane no kuwa gatanu tuba turiko turakora ibitangura. Aho twaje tubaheza kuwa gatandatu ku munsi wa mariage. Nari ngaho mfise akazi kenshi. Nakorera muri saro hanyuma ku mugoroba gaca ngenda gusenga. Kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu jewe narara ku bicaniro. Umugenzi afise amasengesho tukagenda tukararayo dusenga. Niho rero nagenda kuri saro. Ikindi jewe mu iyo minsi nisonzesha cyane. Narisonzesha nkibagira n'umunsi naherukiye ko kurya. Uwo munsi rero numva ibizunguzungu. Byaje nkuko byahora biza. Kubera naguma nisonzesha ndavuga nti ni nka bya bindi bya misi yose. Kwisonzesha bwari ubuzima bwanje. Narakunda gusenga cyane. Saro yanje yarakora gose. Mu by'ukuri je nari mfise amahera. Aho nta by'ukubesha kabisa nari ndayafise. Uti rero wari ufise amahera kandi ukunda no gusenga. Uwo munsi rero nagomba ntangure gutegura abakiriya banje. Kuko nari mfise abakozi twakorana. Bobo barazinduka ku kazi bakugurura nanye nkabasangaho tugatangura. Wari umunsi abantu baza gutora amakanju eka bige bakoresha mu bugeni. Muri ico gitondo nico nagomba mpereko. Niho rero numva ibizunguzungu candicara mu ntebe.
mu ntebe yari aho. Basha sinagarutse, nagenda buke 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 buke. Iyo ufise ikizunguzungu rero utangura kubona ibintu mengo ni umwijima, mbona isi itanguye kuba umwijima. Abo twakorana rero baravuga bati kumengo ntameze neza, bankura mu ntebe bangaramika hasi. Ikintu jewe nterukiye ko kuraba, nabonye igitara nk'ico ca kamera kindasiye mu mutwe. Kimaze kundasira mu mutwe, aho kuraba ibibaye ndakiravye ahubwo nkibona indani muri jewe. Aho none bari bakujyamitse hasi hamwe muri saro? Ego bari banjyamitse aho hasi babona yuko hari kitagenda neza. Je nkumva ngomba kubabwira nti bagabo ni mu ntware kwa muganga, kuko numva indani muri jewe mbabara. Ariko sinari ngishobora kuvuga, sinari ngishobora kwikakaza. Uko rero niko vyari bimeze, niko kugira ko rero ikintu rero natanguye kubona, nabona ndimwe abantu babiri. Aho warabira muri ca gitara, ndavye muri ca gitara naca nibona indani muri jewe. Ukiravye waca wibona indani muri wewe. Abo bantu babiri nabona bari batandukanye. Umwe nkuko umora ngaha, nkabona n'uwundi indani ameze nkuko nyene, mugabo batandukanye. Nkabona umwe, nkabona n'uwundi, mugabo hagati yabo hariho umwanya. Ndavuga nti iki kintu ko ntari bwaciboneko. None wowe hejuru yarameze kuya kwinzu caye kw'impuzu. Oya, yari jewe nyene. Ariko ukabona muri babiri hariho uwundi ari indani. Uko niko nabibona, ndavuga nti kumengo ndi muwundi muntu. Ndavuga nti ubu ninde, ubu nawe ninde. Ndavuga nti uyu ni jewe, n'uyu ni jewe nyene. Ndavuga nti kubera iki je ndimwe abantu babiri. Uko rero nibaza ibibazo, niko naronka n'inyishu indani muri jewe nyene. Numva ijwi rivuga riti uwo ubona agaramyaho ni Aida, ariko ubona indani ni Aida originale. Ati wari hejuru n'umubiri ni impuzu ya Aida. Igihe Imana yamurema niyo yamukoreye. Impuzu yiwe rero yamukoreye arasa cane. Acarara umwambika. Uwo rero wari umubiri wanje. Uri kurabiraba uwo mubiri wari nk'uyu ubona nyene, mugabo indani hariyo uwundi muntu originale. Uti rero umuntu wese arafise umuntu originale wiwe. Nicaye ngaha ntushobora kumbona jewe originale, ubona uwo mubiri w'inyuma, ubona impuzu yanje. Ukubona impuzu yanje isa niko nanje uw'indani nsa. Umuntu wese niko ameze. Ico gitara kimaze kwaka haciye hakurikira iki? Rero nariyumviye nti ivyo vyose kumbure ku muntu birashika bikamubako. Niyumvira nti kumbure niko bigenda umuntu ariko arakura. Naragira nti kumbure ibimbayeko n'abandi barashika ku myaka kanaka bikababako. Aho niwe bwagira iciyumvira uti hasi mfuye. Eka kweri, ariko imbere gatoya naravyiyumviye. Ico gihe nari mfise imyaka 22. Ndavuga nti none habaza kuvuga ngo Aida arapfuye. Ndavuga nti ko nkiri muto nopfira iki? Ivyo vyari vyiyumviro vy'ubwana nyene. Bagabo, none baza kuvuga ngo yapfuye. Oya, sindagira gupfa nawe. Ndiyumvira nti ivyo ari byose abo bantu babiri hari ico bariko barakora. Ndavuga nti niyo bagiheza rero ico kintu bagomba bakore, hariho umugore akuze hafi yaho nakorera. Ndavuga nti niyo baheza ndaza kwiruka ndamubaze. Kikumbure wewe aransumba, ashobora kuba hari ivyatsi. Ndamubaze nti mbega igihe wagira imyaka 22 vyo wavyarakubayeko? Uko rero niko nariko ndiyumvira. Uko niyumvira niko haguma haba impinduka. Nza mbona rero hari ikindi kintu gishasha kibaye. Ntangura kubona wa muntu w'indani atanguye kuvako utwara, mbona yikura muri uwo muntu wo hejuru. Nabona asokoka, nkabona aduga, nkabona havuye uwo mubiri w'inyuma nyene asigaye nk'igifukofuko.
mbona avamwo mbona ivyarepfo bishitse ngaha mu mavi, mbona uwo hejuru hasi atakiriyo. Urumva bakuriye hamwe. Nico gituma abantu bapfuye batangura gupfa amaguru n'amaboko. Abantu bakabona vyakanye. Uko yava mu maguru nabona no mu maboko avamwo, hasigara umutumba wonyene. Reka mbanze sigura aka kantu ku bantu batabizi. Iyo umuntu apfuye umutima urahagarara. Iyo umutima uhagaze amaraso ntasubira gutembera mu mubiri. Ibice biri kure y'umutima ni amaguru n'amaboko. Mwumvise avuga yuko hatanguye kugenda inzara, no kuvuga ngo atangura kubona intoke arizo ziriko zirasokoka n'amano. Murumva yuko ivyo bice nivyo biri ku mpera y'umubiri. Rero nk'abantu bakuze barabizi, iyo umuntu apfuye atangura gupfa amaguru n'amaboko. Ivyo nivyo bice bitangura gukanya, kubera ngo nivyo birimwo n'ibinure bike. Ubu nibaza yuko mutahuye igituma yatanguye kubona hasokoka wa muntu w'indani yisokora mu maguru no mu maboko. Ikindi naco muramaze kumva nko mu masengero canke abantu bavuga ivy'impwemu, voilà, ivy'Imana. Baravuga ngo hariho umuntu w'indani, ngo umuntu w'indani, voilà, ibi nibaza ko mutavyumvise no munsi. Umuntu w'indani tuvuge ko ari nk'umushaha. Nkuko twabivuze, umushaha urimwo ivyiyumviro, urimwo ingingo umuntu afata, urimwo ivyipfuzo. Reka tubandanye, ibi bintu birakomeye. Rero igihe amaboko yavamwo yose no ku maguru, amaguru yari yashitse ngaha mu mavi, amaboko ntacari gisigayemo. Abo bantu bari batandukanye cyane. Uwo hasi munsi ntacariyo, yagera mu mavi no ngaha hejuru nkuko. Ndavuga nti none ukigiye gukurikira n'igiki, bariko bakora ibiki? Ivyo vyabaye mu minota 45 kugira ngo umuntu w'indani yiyambure uwo w'inyuma. Ndavuga nti reka nirabire, reka ndabongere nk'iminota 45 ndabe ivyo bagira. Ndavuga nti aha ntibapfa nkuko. Ndatwenga no gutwenga nti aha ndiko ndapfa nyene. Aho none warihe? Ico rero nico nagomba ndakubwira. Nari abo babiri bariko baritandukanye. Hariho na jewe ndabaraba. Uwo yariko arabaraba sinovuga ngo yarameze uko, ariko yari jewe. Ariko none ico kintu uravuga kumenya ngo ni vya bintu twiga c'umubiri n'impwemu n'umushaha. Nabona uyu mubiri uvako, nabona bariko baravanako, ariko jewe ndaba ikintu cose ndi normal, atakantu nakamwe gashobora kunsoba. Ndabaraba nti none ibi bariko baragira nibiki? Nari nisaha ukuboko ndayiraba nti bariko barakora ibiki? Ndavuga nti okay, reka ndabahe iyindi minota 40. Ari jewe nyene ntahura, numva ndi normal. Nkabwira abantu bari hafi, kuko baguma bavuga ngo yapfuye, arapfuye. Bakora ku maboko, bakora ku maguru, voilà. Abo bari muri saro bankora ko nyene baraba kabaye. Uko batigita bagenda bagaruka, je ndababona. Jewe muri uwo mwanya nabona cyane, nari sensible cyane gusumba uko nahora nkiri kwisi ngikomeye. Nakoresha telefone indwi. Jewe nari mfise akazi kenshi. Zose zarasona, imwe gasona, indi gasona, bariko barandondera. Kuko jewe nari mfise abakiriya benshi. Muri uwo mwanya sinashobora kwitaba telefone. Isakoshi yanje baca bashira muri tiroire. N'umuntu yayishiramwo je naramubona. Ico yakoze cose narakibona. Ivyo bavuga vyose naravyumva. Umuntu ya telefone kuri telefone iri mu isakoshi aho bayishize. Nkabona nti atelefone kuri telefone imeze uko.
nkabona aha telefone ahagaze, nkabona ingene yambaye, ibimuzungurutse byose nkabibona, nico yiyumvira nkakibona. Ivyo byose nabibona ndaho nari ingaramye hasi bavuga batarapfuye. Mugabo nkababwira nti je sindapfa, ntibumve. Gusa ntivyasohoka, ntivyakunda ko mvuga. Jewe naramumva neza, umuntu wese nkamubona nico akora nico ariko ariyumvira. Telefone nkabona hahagaze, nkabona ico yiyumvira, nkabona ibiri hafi yiwe. Ndasubiyemo n'ivyiyumvira afise nkabibona. Umwanya uragera rero, wa muntu w'indana arasubira aravamwo, ashitse ngaha ku munwa hari ikintu cantangaje. Amatwi yaravuyemwo, ibi vy'inyuma bisigara ibintu bimeze nyene nk'ibishambara. Umunwa w'indani arawukuramwo, ikico hejuru gisigara ari ikintu kimeze gute, ikintu nyene kibi. Izuru ararirokorora, hasigaramwo iki kintu c'inyuma. Amaso arayarokorora, havamwo ay'indani, hasigara ibi vy'inyuma. Ibi bintu vy'amaso ni nka kurya wofata igi ukaririmurura. Ibi bintu vy'ijisho ni nka birya bintu vy'igi. Ndavuga nti mana yanje kumengo bisa nabi. Uw'indani vyari ibintu vyiza, ariko uw'inyuma vyari ibintu bibi. Ibi bintu vy'inyuma nabona ari ibintu vy'ibicafu, sinagomba no kubiraba, vyari bishisha. Nico gituma umuntu apfuye mu minsi tataba yatanguye kononekara. Nivyo ibi vy'inyuma n'ibicafu. Ujya w'indani ibi bice vy'umubiri bari ibintu vyiza cane. Amaze kuvamwo iki c'inyuma gisigara ari ikintu kibi cane. Mana yanje. Bishitse ngaha ku mutwe rero vyarantangaje. Aha kantu rero ingene kangana karansumba jewe mpagaze. Ndavuga nti gisigure neza. Agahanga. Umuntu wese ukoresheje uru rutoke rwo hagati, rushire ngaha ku gahanga, urabe aho hagera umushatsi. Kuva ngaha ku rutoke gushika ngaha urabibona, bingana n'uburebure bw'aka gahanga kawe. Ico ni igipimo ku muntu wese. Umuntu wese kw'isi ico nico gipimo. Aha akuru rutoke hangana n'ahagera agahanga kawe. Bisigura ko wewe wese ushobora gukwira mu buringanire bungana n'urutoki rwawe. Aho ni mu gihe uri kurasohoka. Iki ni igipimo mu busobanuzi bw'ivy'ijuru. Nukuvuga ngo ni igipimo c'aka gahanga kawe. Ariko aka gahanga kawe ni kanini cyane, kangana n'ikibuga c'umupira. Muri aho gahanga kamwe kawe ushobora guteguriraho nka mariage 10 kugenda uko aho gatwe. Aho abantu bashizemwe n'amaparikingi n'imiduga vyose biraho. Mariage 10 zikaberamwo, ahubwo n'ikindi gice kigasigara. Uko niko aka kantu ubona ari kanini. Umaze gusokoka niko kibona. Kagahanga niko ubona ari kanini gusumvya ibindi bice by'umubiri. Bisigura ngo your mind is bigger than your body. Nukuvuga ngo umutwe wawe, aka gahanga kari mu ivyiyumviro vyawe, ubwenge bwawe gasumba umutumba kure niyo. Ndavuga muri wewe. Muri uwo muntu heri kwavamwo, ndabiye ngaha mu gahanga, nabona ari ahantu hanini cyane. Muri aka gahanga konyene, nukuvuga ngo gasumba kure niyo umutumba. Ku muntu wese akaniko kanini. Birakomeye cyane, bandanya. Nabona ibintu bintangaza gose. Ndavuga nti bwa bundi aka kantu kangana nk'uko kose. Umuntu mubajije tumutumba n'aka kantu nicaye kinini, yo kubwira ati n'umutumba, ariko siko bimeze. Aka kantu ubona ni kanini cyane ku muntu, ni nk'umusozi wose. Mbe urazi yuko ivyo bintu uri kuravuga ari byo? Iyumvire memoire y'ivyo waciyemwo vyose iri ngaho. Iyumvire urashobora kuvyibuka vyose byo wagiye uracamwo,
vyose rero bibitse ngaho. Yumva yuko ari hanini. Raba umuntu ashobora kuba afite imyaka 80 akibuka ivyamubayeko mu bwana. Ivyo bintu rero uvuze nukuri birumvikana. Nivyo ni hanini cyane. Harageze rero mbona akantu kameze nk'akanogo mu mutwe. Urabona umwana akivutse, kaya kantu kaguma kaduda mu mutwe, ukabona umenga uhakoze hofomoka. Yango kajya kantu rero n'umuryango. Kuko igihe nagera mu mwanya ukuvamwo wese, nukuvuga ngo bigenda birahana umwanya. Ukuvamwo n'umwanya, ikintu cyose gifise umwanya wacu. Umwanya warageze rero uko mvamwo wese. Aho kantu rero ko mu mutwe mbona umengo n'umuryango munini urabira nka hariya. Mbona umengo harimwo imiryango ibiri ariko mu muzingi. Fata nka O ushiremo imiryango ibiri. Kumengo biratandukanye n'ivyo tubona ngaha ku isi. Biratandukanye nyene. Uti rero aha ni umuryango, niho umuntu asohokera. Kandi nivyo gahari akantu kameze nk'akanogo. Uzorabe abana bavutse hajya ahantu haba horoshe cyane. Umengo uhakoze hoca hatibira indani. Ibi bintu biri serious bagabo. Murabona yuko na anatomy vyose tubishizemo. Nukuvuga ngo rero uwo n'umutwe w'umwana. Ako kantu ariko aravuga naka kanogo mubona. Noneho ku mwana mutoya murakabona niko mengo kariko karadidira nk'umutima canke kaguma kaduga kamanuka uhakoze umengo kofomokera indani. Mu Congereza bakita fontanelle, mu Gifaransa bakita la fontanelle. Kandi ugize ubushakashatsi barakubwira bati mubemera ivy'Imana canke ivy'impwemu biraboneka vy'ukuri ko ari ryo rembo. Reka tubandanye wampaye inka. Nababwiye nti iki cigwa gitekeye amakuru menshi. Nuko rero nabona imiryango ibiri. Umwe yigwiyugura urugendo uku uwundi uku. Nza mbona ndavuyemwo. Nkuko wosohokera hariya. Neza cane ndavamwo nibona. Aho rero ubu uravuyemwo. Babandi bari ngaho mu nzu ndababwira nti erega ndavuyemwo, ariko ntibanyumva. Bo ntibambona, babona umwe Aida aryamye ngaho, ntibanyumva. Ariko ivyo bagira vyose je narabibona. Bisigura ko uwavamwo ari uwavuga. Iki kibiri gisigara atakirimwo. Urumva rero nikigunira. Urumva rero biratangaje. Iki kintu c'inyuma nico tumara ku mwanya munini. Nivyo nukucitaho kuko nico tubamwo. Tutacitayeho twohakwa kugenda mu mwanya atariwo. Urumva ko ari igikoresho dutegerezwa gukoresha ngaha ku isi. Urumva dutegerezwa kucitwararika, ariko ntitucitwararike cane gose. None abantu bari bakikubona ngaho ntibiyumviye kugutwara mw'ivuriro. Baratebeje. Nibaza ko baciyumviye mu nyuma jewe namaze kuvamwo. Baciyumviriye ngira namaze no gushika mw'ijuru. Niko nibaza. Kuko maze gusohoka natanguye kubona ndi ngaha mu kirere. Naho nyene hariho iminota ntegerezwa kumaraho. Nkabakora ko nireka kurira. Nimubabare, je numva meze neza. Vuyemwo. Ndi okay, ariko navuyemwo. Bobo ntibambona, ntibanyumva. Uwo mwanya urahera ntangura kugenda rero. Nagiye bukebuke nka kurya ubona umuntu agenda muri ascenseur. Hari izo usanga zinyaruka mugabo jewe nagenda bukebuke. Ngenda bukebuke. Ntangura gushika aho mbona isi yose. Aho nayibona nk'uko uyibona. Hanyuma ngera aho ntangura kuyibona mu mpwemu. Ntangura gushika aho mbona isi kuva aho
imana yatangura kuyiremera nka kurya hoba hari 0 igashiraho ikintu. Uko niko natanguye kuyibona, natangara nti mana yanje ingene imana yaremye isi mu buryo butangaje. Ndavuga nti yakoresheje ubwenge butangaje, ubushobozi bukomeye. Nukuri nari maze kugenda mu bihugu bike, nari maze kugenda nko mu Rwanda, muri Sudani no muri Kenya, sinabwaje mu bindi bihugu vyinshi. Ariko nari mfise vya bintu bavuga bati ugiye mu gihugu iki n'ahantu heza cane, ibibanza vyose usanga ari vyiza. Ndavuga nti kumbure vya bibanza nshobora kubibona kuko nabona isi yose nkuko imana yayiremye. Kandi ivyo ntivyantwara n'isegonde, ngize uku gusa naba mpejije kuyibona yose. Umuntu wese ayiriko nkamubona, ibintu vyose yiyumvira nkabibona, ivyo nkabibona mw'isegonda imwe gusa. Ivyo ni vya bibazo abantu bibaza ati none imana iratubonera rimwe twese? Ni nkukugira uku gusa ubu bibonye vyose, aho uhejeje kubona ibiri kw'isi yose n'ibiri munsi yayo. Reka ndakubwire, n'ibiri mu kuzimu narabibona. Uwo mwanya narabonye Bin Laden aho yari yinyegeje mu kuzimu. Nibaza ko hari mu mwaka w'2006. Ndamubona ari mu mwobo iyo yari yinyegeje. Ndavuga nti ni Osama Bin Laden. Ndabibutse yuko uyu Osama Bin Laden ari umunya Afghanistan. Yari umukuru w'umugwi Al-Qaeda wateye muri Amerika, indege zigasambura amazu agasha hagapfa n'abantu barenga 3,000. Aho hari umwaka w'2001. Bin Laden rero abanyamerika bamaze kumurondera niho guca ahunga akava muri Afghanistan agahungira muri Pakistan, ahungira ahantu mu mitumba, aba mu kuzimu. Voilà, nico gituma rero mwumva avuga yuko ico gihe yarapfuye yamubonye mu kuzimu iyo yari yinyegeje. Ikimurumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Ikintu cose kiri mw'isi narakibona. Ugerageje kuraba ivya Bin Laden igihe yatera Amerika vyabaye mu mwaka w'2001. Uwo ariko arashinga intahe nawe yamubonye mu 2006 yinyegeje mu kuzimu. Kandi nivyo kuva ico gihe mu 2001 gushika mu 2006 bariko baramurondera. Ikintu cinyegeje cose narakibona, icaremwe cose narakibona, ikiri mu kuzimu, ikiri kw'isi n'ikiri hejuru. Ivyo nabibona mw'isegonda rimwe nkuko. Rero ibintu nk'ivyo bishoboka kuri mu mpemu? Ego cane, kandi nabona umuntu wese, si mu gihugu kimwe gusa, icitwa umuntu kw'isi yose, ico yakora, ico yavuga, ico yiyumvira, ivyo nkabibona mw'isegonda rimwe. Ndavyo uku gusa. Ibi Pasteur Aida ariko aravuga n'ibintu vyo mu isi y'impwemu, nta bantu benshi babitaba, kandi n'ibintu vyasuzumwe. Harimwo n'abakozi b'Imana bavyiboneye. Ibi si ibintu vy'amajambo gusa, abantu bazima babishingira intahe bariho. Rero ijuru ni ry'ukuri ririho, ntihagire n'umuntu asubira gukekeranya. Aho twari tugeze hamwe yaravuyemwo. Ibi rero naho wo bitinya bitegerezwa kukubako, ahubwo vyize hakiri kare nivyo vyoba vyiza cane. Iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi ubwoba bugupfa buca buhera. Ego nivyo ngaha kw'isi iyo umuntu atakiriho bavuga bati yapfuye, ariko jewe simvuga ngo narapfuye, mvuga nti naravuyemwo, avuga ivyo nabonye. Jewe ntaho nabonye gupfa, ahubwo je natahuye yuko gupfa kuri hariya iyo ubugiye. Ako kantu gute? Ego hariya iyo ugiye
bisigura yuko iyo umuntu arangije ubuzima atarafitaniye imigenderanire myiza n'Imana, atari connecte n'ijuru, uwo ntashobora kugenda mu ijuru. Uwo rero tuvuge ko abapfuye, kuko iyo bagenda naho nyene narashitseyo, ahari abapfu narashitseyo. Ubu rero turi mu kirere uriko uragenda, naciye ahatandukanye ariko narashitse aho mbona ndi hejuru y'iyi si. Uduga hejuru hariho ikintu kiboneka nka plafo. Narashitse ahantu ndiko ndagenda ndabona nti aha isi iraheze. Hariho ivyo bavuga bati iyi si turiko n'isi igira gatatu, bakavuga bati hariho ya mbere n'iya kabiri. Numva ngomba kuziraba, ariko rero ico nabonye kuri ino si tubayeko ikintu gitangaje. Nabona isi icafuye cane. Urabona ibintu vyaboze, iyarara uraribona aho baba bararisutse, ibintu vyose bimeze nabi, bisa nabi. Uko rero niko nabonye isi isa. Ikintu cose ubona ngaha kw'isi naho coba gifise agaciro niko gisa. Niho rero navuga nti reka ndabe zasi zitangura iyo ya mbere n'iya kabiri, nta tandukaniro nabonye, vyose bimeze co kimwe. Nagomba mbanze ngire komantere gatoya kuri ibi bintu avuze. Avuze ati mw'isegonda imwe gusa nabona isi yose, nkabona abayiriko, nkabona n'ivyo biyumvira n'abari munsi hariya mu kuzimu nkababona. Jewe sinzi ko mwebwe birabashikira, nahora niyumvira nti mbega vy'ukuri Imana ikora gute kugira ngo ishobore kubona umuntu wese ivyo arimwo, ivyo ariko ariyumvira aryamye, umuntu wese bakavuga ngo Imana ibera hose icarimwe, ngo naho uriko wiyumvira, ngo ico wiyumviye cose Imana iba yakibonye. Nimwiyumvire rero, uyu n'umuntu muri ako kanya yari mu mpwemu, voilà, arabona ibintu vyose biri kw'isi n'ibiri munsi y'isi. Nimwiyumvire Imana nayo rero. Ka kantu mukibuke ngo baravuga ngo reka tureme umuntu asa natwe. Nukuvuga ngo mu muntu harimwo ubumana. Bavuze ngo Imana ni mpwemu. Nibaza yuko tuca dutahura n'ukuntu umuntu ashobora kugira ubushobozi mu gihe ari mu mpwemu. Nukuvuga ngo agira ubushobozi bunini cane, ubushobozi twava tuvuga duti n'ubuziraherezo. Muzorabe mu gihe uri kurarota, nibaza yuko uba uri mu mpwemu, kuko nta hantu na hamwe hashobora kuba kure. Urashobora kwibona uri kuraguruka canke uri ahantu kure, mugabo washitseyo gute? Voilà. Nibaza yuko ariko aravuga ibi avuga yuko yabona n'abari mu kuzimu, nibaza yuko twoca tubitahura. Reka rero tubandanye. Rero mbonye bisa nabi ndavuga nti ebagabo, abantu barava no ku Mana baharanira ibi bintu, bakicana no kwicana, bariko baharanira ibi bintu mbona bisa nabi uko. Ndavuga nti iyo abana ari ndosa kajyo gusubirayo, nobabwira abantu ntibasubire guhahamira bava no ku Mana barondera ibintu bisuko. Nivyo Imana yarabiduhaye, ariko yabiduhaye kugira ngo tubikoreshe ico yaduhamagariye, tubikoreshe umugambi wayo. Nivyo yarabiremye kugira ngo bibe ivyacu, ariko yabiremye kubw'igikorwa cayo, kubw'intumbero yayo. Tubikoreshe hanyuma tuje mw'ijuru. Mw'ijuru niho hari ibintu original, ivyo ngaha biri fake. Rero uraduze
Nivyo ndaduga rero. Ikindi kintu nabonye ngaha ku isi, nabonye hari ububi buteye ubwoba. Nabonye na mugenza umushobora kuvugana imigambi yo muri kazoza, ariko nawe ariko yiyumvira ukuntu yo kwica. Umwana agategura kwica se canke nyina, se agategura kwica umwana, ibintu hamwe n'ivyo. Nabonye ububi bwinshi cyane. Ivyo nabibona ku muntu, mpereye ku muntu ushika kure mu mahanga menshi. Nico gituma uhasanga intambara, baguma barondera ivyo kugwana. Urumva ivyo byose ni ibintu bibi. Ivyo rero igihe nabibona naciye numva nanse isi, ndavuga nti isi ko ari mbi. Ibiriko bisa n'umwavu, abantu buzuye ububi bwinshi cyane. Ndavuga nti none bigenda gute kugira ngo umuntu amara imyaka 15 kuri iyi si imeze uko? Ndabona nti umwana yavutse akamara umwaka wonyene akaba akiriho, ni ikintu gihambaye cyane. Ndavye ububi bw'isi shana je kabisa, nama ndavyiyumvira isi ni mbi cyane, ariko Imana irakomeye, yayiturindiyeko. Igihe rero nabona ivyo, naciye ntahura ikindi kintu gikomeye. Ntahura igituma tuyibako ntihagire ico tuba. Ndiko ndaraba ico kintu wamengo ni kiyaga kinini. Nka kurya woja ku kiyaga ukabona amazi aruzuye, ariko ntiyari amazi, bwari ubuntu. Bisigura ko hagati mw'ivyo bibi hariho ubuntu. Hariho ikintu gisa n'icubitse hejuru y'isi. Ntahura rero yuko ari ubuntu. Ico rero nico gifasha wa muntu naho abashije kwica umuntu agaca yikomesha induru ngo asanze bamwishe. Ubwo buntu nibwo buca bumufuka. Urumva we waca yigira nk'umweranda kandi ari weje gukora icaha. Imana kubw'ubwo buntu bwayo iramufuka. Ubwo buntu nibwo butuma nabo bantu baba bakoze ivyaha basigara bahema kandi bahejeje kugira nabi. Nasanze ubuntu butwikiye umuntu. Ubwo buntu nibwo butuma umuntu akizwa. Ubwo buntu nibwo butuma umuntu aba wejejwe. Ubwo buntu nibwo butuma umuntu aba ico yaremewe kw'isi. Ubwo buntu nyene nibwo butuma umuntu ashika mw'ijuru. Bisigura abantu baravyumva mugabo ntibashobora kubitahura, ariko ni vy'ukuri. Reka tubanze twumviriza akaririmbo ka Apollinaire kajanye n'ibinyene. Kumbure wahora ukumva mugabo amajambo ntutahure ico arico, ubu cubitahura. Twese hamwe nta kintu mfise no kwirata, n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu bwawe bwonyene.
kubera iki umuntu yokwica mugenzi we voilà akabandanya abaho n'ubuntu. Kubera iki wabatijwe, kubera iki wamenye Imana, kubera iki wakijijwe, n'ubuntu bw'Imana wagiriwe. Hari uruhara wewe wabishizemwo, n'ubuntu. Ico kintu rero uvuze ni ikintu gihambaye ko umuntu wese Imana hari ico yamuremeye, kandi ubwo buntu ari bwo butuma ashobora gushitsa ico Imana yamuremeye. Nivyo 100%. Wewe nyene ni wewe uhitamwo, uburenganzira n'ubwawe bwo guhitamwo. Ubwa mbere umenya yuko ubuntu buriho bwo gutuma ubishobora, hanyuma ukishira muri wa mugambi w'Imana, hanyuma ugacuba ico waremewe kuba. Igihe rero waduka karengera isi byagenze gute? Ya plafo urayirenganye. Nari nkivuga ivyo nabonye nkiduga. Igihe reko ndaduga nta controle nari mfise, sinabona yuko vyoshika nkagaruka. Nza mbona rero ntanguye kuduga umutwe urenga muri ya plafo canke ca gisenge. Nari nkuri muri ascenseur nduga, ndamena ca gisenge nserukira mu yindi si. Uvuye muri iyi si rero tubamwo urashika mu yindi si. Nisi imeze nk'uku nyene ubona. Ariko rero iyo si naho yumva uko, nisi yuzuye umwijima, irimwo umwijima umwe wa danje. Ni umwijima ariko nisi yose. Nta kintu na kimwe nigeze mbonamwo. Urayumva na wewe ushitseyo, n'amaboko uyumvirije ni y'ukuri, ariko hari y'umwijima mwinshi. Iyo rero ndayicamwo ndayimara. Igihe rero nayicamwo narashitse ku kindi kintu cerekana yuko iyo iheze. Naco nyene kimeze nka plafo, naco ndagicamwo ndakirengana. Ndakirenganye nshika mw'isi ya gatatu. Iyo nayo yari isi nziza kabisa. Isi nziza 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 cane. Mvuze ciza ushobora kutabitahura. Ciza 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 cane. Iryo jambo cane cane naho no bivuga imyaka 10 sinoshobora kuvuga neza ku rugero nayibonye. Ni nziza cane. Nisi yateguwe neza cane. Nabona ibintu vy'inzahabu, ibintu vy'ifeza, ibintu vyera. Akantu kose gasa neza. N'agatambara kaba gasa kujya kw'inzahabu canke kera. Nta kintu gihema nabonyeyo, ariko aho hantu nabonye ari heza cane. Kuri ariko aho hantu n'ukuri nabonye ari heza cane. Ikintu cose kirateguye. Biboneka yuko hateguye kuba nk'ubugeni. Mwibuke ka karirimbo kavuga mugeni mugeni wa Yesu itegura ari hafi. Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujya n'umugeni wamwemeye. Azareba imyambaro y'umugeni, ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru. Yateguriye abamwizera bose. Mw'ico kibanza sinigeze mbona umumarayika. Iyo si rero iteguye ngaho gusa. Irateguye kandi vyaraheze. None iyo irihe? Bitaro. Iyo ni isi ya gatatu, je niko nabiharuye. Navuye muri iyi turiko nja mu ya kabiri, nja no mu ya gatatu. Iyo nabonye yateguwe neza cane.
ikintu cose caraheze kandi bisa neza cane, vyumvikana ko hari abantu irindiriye, ntirimwo n'ikintu na kimwe gihema, nta n'umumarayika ariho. Aho rero naraharenganye ndashika ahandi mbona yuko iyo iheze. Iyo yindi rero yari mu kirere, iyo y'umwijima iri mu kirere, niyo yindi rero nabonye iri mu kirere. Igihe rero ndayiheza nca nshika ahantu muri espace, ahantu mu mwanya, ahantu atakiriho. Muri iyo espace rero hari ahantu hateze, kagenda buke urabona nkaho itapi igera, hariho umurongo udashobora kurenga utaronse amategeko. Aho ntushobora gutera intambwe nimwe utaronse amategeko. Igihe nashika rero ngaho natanguye kubona ibintu bimeze nk'ingazi ushobora gucako. Izo ngazi rero zikaja ku musozi munini. Ugo rusozi rero ni nk'iyindi si, akaba ari ryo juru. Rero naciye nguma ngaho mpagaze inyuma y'uwo musozi rero, aho udashobora kubona n'amaso neza uko umusozi uduga. Hariho amabatayo n'amabatayo y'abamarayika, aho baba batonze ku murongo. Abo bamarayika rero ni barebare gose, bari mu ruhande rumwe kandi bose bangana, mu mirongo myinshi baba bagize. Fata nk'igisagara cose ko nk'abo bamarayika kurya abasirikare ubona baba batonze ku murongo batikakaza, niko nabo bamarayika baba bameze, bose baringaniye. Aho baba bafise inkota mu maboko, vya bikota bininiya usanga vyera. Bose rero bari bafise inkota bazishinze hasi. Bisigura ibi bintu tubona ngaha ku isi nivyo ni igicapu c'ibiri mw'ijuru, nivyo kabisa. Ikintu cantangaje kuri abo bamarayika, nta numwe yikakaza. Bari bameze kujya kw'inkingi, kujya ubona ipoto y'amatara, kujya niko bari bahagaze. Bari bameze nka kujya ko basoda bacungera umwamikazi. Abo bantu ko bari bameze, fata nka kujya kw'igiti c'amatara, kujya kw'ipoto y'amatara iguma imeze. Urayibona yikakaza na rimwe? Bameze kujya nyene rero, ntibageza, ntibikakaza na gatoya. No gucira ntibageza, ntibatwenga, ntibavuga, ntibikakaza. Bameze kujya kw'ibiti nyene. Ivyo rero nivyo navuga ndi ngaho. Ushitse aho hantu ubona ibitangaza ukumva yuko uri umusazi. Abari benshi bari ku mirongo myinshi gushika aho udahereza amaso. Maze kubona yuko batikakaza, ico ndagiheba. Ndavye aho bashize umugongo canke inyuma yabo, ndavuga nti bagabo, kubera iki yisi ari nziza cane? Ndavuga nti hasi mwijuru bagabo. Ivyo nivyo nibwira. Ushitseyo uba nk'umuntu nyene yabaye umusazi. Ndavuga nti none ndi mu ndoto mvyuke bimeze gute? Ndavuga nti ukuntu mbona ahantu ari heza, hashobora kuba ari mwijuru aho Imana iri. Ya yindi nababwira yari nziza, ariko iyo yindi yari nziza cane gusumba ya yindi y'ubwa mbere. Ndavuga nti oya, nta handi hantu heza hasa n'ahajya. Ndavuga nti none mvuye ku isi, hano nahashitse gute? Aho sinibuka ingene navuye ku isi. Vya bindi vyari vyamvuyemo kubera ivyo nariko ndaraba. Niho rero nahindukirira abamarayika, ndababaza nti bagabo, nimumfashe, nsaba umunota umwe basi nsubire ku isi kugira nitegure. Ndabona yuko naje ntiteguye. Ndavye mu kiganza nasanze atakintu na kimwe mfise, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ajana n'ibikorwa vyiwe. Nibuka yuko nari muri saro, nariko niyumvira ukuntu noja muri ville.
ntangura kwiyumvira rero ingene ibintu bimeze. Nico gituma abantu bapfuye baba bibuka cane. Ntinari muri saro none nshitse ngaha gute ntavyo ntahura. Sinigeze mpamagara n'izina rya Yesu, nta n'ijambo navuze. Ibiganza vyanje biri gusa. None aha hantu ndahaca gute? Bo bakandaba gusa ariko ntibikakaze. Ntangura rero kubinginga. Ndabasavye mumfashe nsubireyo nitegure kuko nje nditeguye. Basi mfume nsubira inyuma mvuga izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho wowe uri mu bibazo ugahamagara izina rya Yesu urakira. Basi nsubire kwisi mpamagara izina rya Yesu mu munota umwe. Ico nticashoboka. Ndaraba bararondera biranga. Bakirondeza mwijuru kwisi mu kuzimu biranga. Gusubira kwisi umunota umwe. Ndavuga nti ivyanje birarangiye. Ncaguma ngaho mpagaze. Abo bantu rero baba bahagaze ngaho, abo bamarayika, uhirahiye ukarenza ko n'intambwe imwe, bose baca bamanikira rimwe izo nkota. Batadugije bisigura yuko wewe ikibazo kiba cananiranye. Bisigura yuko usubira muri yasi y'umwijima. Usubirayo gute kwa hariho bagutora. Bo bamanitse izo nkota zabo. Ku rundi ruhande urabona mwene aya mabarabara aca mu kuzimu, aya matunel. Naho nyene izo tunel ziriyo ariko uzibona kure. Ntiziba ziri ngaho hafi. Ariko ubona ibintu biteye ubwoba bivayo muri ayo matunel. Bishoboka yuko izo tunel zigenda muri gihonomu. Baraza rero baramenya yuko hari ubushitse ngaho mw'ico kibanza. Vyanse yuko arengana aho hari abamarayika bobo baca bamutwara. Igihe nashikaho nasanzeho abantu batatu ku ruhande rumwe na babiri ku rundi ruhande. Harimwo umugore n'abagabo bashika kuri 4. Nanje ndashika. Nsa n'uri hagati yabo. Ariko hariho umwanya utari muto. Ikintu cose gikorwa kwisaha ku mwanya. Nukuvuga ngo aho uza kumara aho uza gushika uza kuhamara umwanya uharuye. Umwanya w'umwe rero warashitse. Nza mbona ivyo bintu rero biraje bije kumutora. Inzara zavye zari zimeze kurya kwimbugita. Zicibibatsi kurya kwimbugita ikarishe. Murana kurya bakarihije imbugita nyene kugikayangana niko inzara zavyo zimeze. Imitwe yavyo fata umutwe w'inka uwushireko uruhanga rw'umuntu canke isura y'umuntu. Ushireko n'amahembe. Aha mu maso n'umuntu. Amaso ni nka ibivuruvu. Fata ijisho ry'ikivuruvu urizuminge ribe rinini. Nukuvuga ngo rizungurukira ngaho nyene. Kigomba kuraba inyuma canke ku ruhande ntigihindukira. Kirabiramwo ngaho nyene. Ijisho rizungurukira ngaho nyene. Ijisho rikoruku. Nukuvuga ngo ntigihindukira coco. Ngira ni nka vya bindi tubona muri dessin anime. Ivyo bintu birateye ubwoba cane. Amaso yavyo aratukura. Kandi ivyo bintu ni binini cane. Iminwa bimwe vyovyo bimeze nk'ibinyoni. Hasi amaguru y'umuntu ukabona ifise umurizo. Umutumba ukabona ni inka nini. Amaboko nk'ay'umuntu. Hejuru ugasanga rufise urutwe nk'ugw'inyoni canke nk'ugw'ingurube. Ibindi navyo usanga bifise ibikaragashi kurya kwifi canke ibisamaki binini binini. Ivyo bigaragamba vyovyo canke ibikaragashi usanga vyovyo ari binini. N'ibintu biteye ubwoba cane. Kimwe kiva gihagaze ngaha ni nkuko cova nkajya
kigashika nk'iyo inyuma yaho uri ari kimwe conyene kirekire kigutwara nka kurya kino vy'akantu nkuko noba akabuye. Mana yanje aho none wa wundi uzubona baramutwaye ovyo uko isaha itera yigirwa imbere navyo biguma vyegereza hagati y'aho abamarayika bari navyo nyene naho mwebwe muba muri haba hariho isaha. Mwese muba muriko muraraba isaha ingene igenda, vyo biba biriko birayiraba nawe uyiraba, agashinge kaguye ko biba bikuyoye. Sigura yuko ibintu vy'isaha ari ibintu bikomeye cane mu mpwemu. Ikintu c'isaha c'umwanya ni ikintu gikomeye. Igihe agashinge kakubita hariya b'abamarayika ntibadugije, aho gashinge kagiye gukubita navyo biza vyegereye birihuta gose, kimwe kizarura mu jisho, ikindi kigatwara urundi ruhande, ikindi kigatwara urundi ruhande. Ni ukuvuga ngo biragutabagura mu kanya gatoya, bitwara umuntu mu bice bice, bimutabura nka kurya utabura agashashe. Ivyo vyara vyavyo ni nk'imbugita zikarishe gose, bitabagura umuntu mw'isegonde nka kurya woshinga inzara mu mukate. Bihejeje kimwe ciruka kija hariya, ikindi kija hariya gitwaye. Uko vyamutwaye rero naguma numva akajwi karira, akajwi nkumva kadahera, aho ukumva umengo ni wewe batabaguye. Ico kintu kirateye ubwoba cane. Aho rero ni wowe uramukiwe, umwe bakamutwara, uwundi bakamutwara, uwundi bakamutwara. Hariho umugore umwe yabacitse. Ubicitse rero biguma bikurondera, aho uriruka n'umutima ukakuvamo. Vyovyo biguma binigana, bigomba kugufata. Aho utegerezwa kwiruka, aho utevyeho biragutabagura. Rero mbona uwo mugore abicitse, uvuga ngo biratuka n'ibijambo bibi, vya bijambo vy'ibishegu vyose, n'ishavu ryinshi cane, bikitabagura iyo bicitse, biba bifise ishavu ryinshi cane. Uwo mugore rero arabicika, ariruka gose. Aho rero ni jewe naringezweho, kubera ubwo bufise isaha urayiraba, mana yanje. Aho vyovyo biba vyiteguye kugorora amaboko yavyo kugira ngo bigufate. Nanje nca ndiruka ndabisiga. Aho hantu rero hariho mu vy'impwemu rero, aho rero mu rurimi rw'impwemu niho bavuga ngo ararokotse. Umuntu wese aca ngaho hantu avuga ngo ndarokotse. Aho niho abarokoka barokokera. Natahuye yuko aha mw'isi ntidukizwa. Aha mw'isi turwana n'ubuzima, utegerezwa kurwana n'ubuzima bwawe. Utagwanye n'ubwo buzima bizokugora yuko ukira hahandi. Urabona ushitse aho hantu naho uri kuranigana kugira ngo ubisige, vyovyo biguma bigerageza kugira bigufate. Aha kw'isi rero utegerezwa kurwana. Utagwana ico gihe ntazokizwa. Aho abantu baca ngaho niho bakirizwa vy'ukuri. Aha kw'isi turakizwa, mugabo tuguma mu ntambara y'agakiza. Aho hantu umuntu wese ashikaho akaharokoka, niho tuvuga duti ararokotse. Ukiri ngaha muri uyu mubiri nugwane. Aho umuntu aharenga, aho rero nararokotse, ndashika mu bamarayika. Abo bamarayika rero n'abantu beza cane. Narabaravye ndaruha, hanyuma ndabandanya ndashika ahantu rero kuri checking point, aho basopera canke aho werekanira ivyangombwa.
no mwijuru rero barasuzuma baracekinga nk'uko ubwa mbere wiraba ukabona urimwo abantu babiri hanyuma ukava mu mubiri na hariya bategerezwa gusuzuma shitse aho bacekingira rero reka tuvuge kuri bariyeri aho basuzumira ni systeme wewe uratambuka gusa iyo systeme nigendera pima aho hose haba hari ama ekra nka zijya ekra binini vya televiziyo binini nta muntu numubona nta mumarayika ni wewe niyo systeme iyo systeme ni guhinyisha ni guha raporo yico bagucekinze bisigura yuko ubuhinga bukorerwa ngaha ku isi babukofye hariya ubuhinga buri mwijuru bwo burateye imbere cyane namambwira abantu nti jewe umunsi umwe nararose nja mwijuru mbona imiryango iriko modo password aho hari muri 93 n'ijambo password ntaryo narinzi imiryango imwe wuguruza modo pass iyindi nayo iriyugurura ushitse ngaho umuryango uca wiyugurura imiryango ya password ni nkiye muri banki aho rero uwo munsi batangura gucekinga ndiko ndatambuka nabona ku maekra ari jewe banyeretse ubuzima bwanje bwose kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 22 ivyo nakoze vyose aho nahonyoje ikirenge hose bahanyereka aho wahonyoye hose amakanda y'ikirenge cawe yose Imana irayafise aho wageze ikirenge hose biri muri system ndavuga nti mana yanje batangura kunyereka ikintu cose nakoze aho naciye aho nakora ico navuga ico niyumvira ja ngaho ndumigwa ndaba wakeramye uraba numiwe bashaho umuntu aca bigenza gute ni danje basha iciza cavyo hari ijambo ryanditse muri Bibiliya ico gihe nashikariya mwijuru niho nakigundura aya majambo ndiko ndababwira ari mu gitabo muri Bibiliya ivyo natanguye kuvuga vyose ivyo navuze biri muri Bibiliya basha murondeze muza kubisangamwe kuko nararavye hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo ibikorwa by'abantu birabaherekeza abapfira muri Kristo Yesu ibikorwa byabo birabaherekeza ivyo rero narabibonye hariho nirindi jambo rivuga ngo hari jambo rivuga ngo abakora ibikorwa by'Imana abakora bakorera Imana ntibakorera ubusa iyo jambo barivuga gutega pastor nijyarindi bavuga ngo nta gikorwa na kimwe kitazogira impera mu Mana nta na kimwe kidafise impera iyo uravye hose uko bikoze kose Imana iravyitwararika naho uraba utegerezwa kuraba wisunze ibi bintu bitatu kuko we numwizigirwa ico yavuze cose azogikora ni wewe rero uhitamwo uruhande uzojako hari ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota yoyo iratema iryo jambo rero ritemeye hagati uzoja ku ruhande uru canke urundi aho nahawe kwiyumvira uti mbega nzoja mu ruhande urwahe uri kuraraba iki mu vyo uvuga ibiki ikirenge cawe gihonyoye kijahe ivyo baronderamwe ibintu bitatu icambere ni agaciro k'ivyo uri kuravuga agaciro k'ivyo ugiye gukora ico ni kimwe intumbero nikigira kabiri purpose canke bit ica gatatu ni inyungu iyahe ikuzanira
ni inyungu iyahe kizanira Imana? Icya mbere ni agaciro, icya kabiri ni intumbero, icya gatatu ni resulta, ikivuyemo. Mbega gifise inyungu iyahe, kigufitiye inyungu iyahe, gifitiye inyungu iyahe Imana? Iyo urabane intumbero, uraba ufise intumbero, iyo ntumbero bayiha amanota. Agaciro, ivyo vyose baba ariko barabipima. Baguha amanota ku kintu cose. Aha urose 10% canke 50% canke 70%. Inyungu yabaye iyahe mu vyo wakoze? Bagenzi, reka turangirize ngaha. Turangije ikintu gitanguye kuryoha. Pasteur Aida azotubandaniriza kuko turangije yarashitse kuri barriere canke kuri checkpoint. Ariko ikintu gikomeye cyane ngaha twibandako ni purpose, intumbero. Imana iraha agaciro cyane ikintu cyose yaremye kuko yakiremanye intumbero. Hariho n'uwundi mupasiteri yakitubwiye ngaha, ikintu cyose ukora ngaha kuri iyi si urakirihira ikiguzi. Wewe warisha ikiguzi kingana gute? Pastor nagomba urabe muri kamera. Hashobora kuzoba umuntu atazobona igice kigira kabiri, umuntu kumbure yahora kekeranya ibijanye n'ijuru. Gira ubutumwa umuhaye. Bagenzi bavukanyi, ijuru ririho n'iry'ukuri. Ivyo dukora ngaha ku isi ntibizoherera ngaha. Ntitubikora ngo bizogume ngaha, oya. Ibikorwa vyacu bigumana natwe, biraduherekeza iyo tuba tugiye. Baba baronderamwo rero ibintu bitatu: valere canke agaciro, purpose, intumbero, hanyuma n'inyungu. Umenye rero icyo ukwiye gukora. Ivyo nivyo batangira amanota. Wibuke yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese azotwara umutwaro wiwe gushika imbere y'Imana. Dukizwe rero vy'ukuri ntisonanirwe nitwashika mu ijuru. Dusubire mu gice ca kabiri mwumve ivyavuyemwo muri iyo checkpoint, n'ingene nashitse mu ijuru, n'ingene nagarutse ku isi. Harakaririmbo ka kera cane navuga ngo kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Umuntu wese azokwikorera umutwaro wiwe mpaka imbere y'Imana. Murumva yuko bihwanye n'aya majambo? Intumbero ya kino cigwa twabwiye duti dufise intumbero yuko mubona yuko umuntu wese Imana yamurungitse ngaha ku isi kugira ngo agire ico akora, kugira ngo agire ico ayimariye, kugira ngo ayihindure nziza gusumba uko yayisanze. Niho cyane dusotera muzokumva ingene yasubijwe ku isi nico yagarutse gukora. Niho muzoca mutahura iri jambo ahanini. Umuntu wese atahure yuko hari igikorwa yaje gukora hano ku isi. Ibiri imbere nivyo bikomeye cyane. Amaze gushika mu ijuru muzokumva ivyo yabwiwe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe.